muzizi wagiye ngo baramuroze ntituzi ko bamuroze bivanye nuko akazi twanza akora baraguhishano hakwa kubura ubuzima ariko biri kose Imana yarakinje papa wibaza yuko baguhoye kiga brad indirimbo Alikiba ariko gusohora yaratweretse novuga ati behind ukuntu yateguye indirimbo tumva ijyo rya Lolilo muzizi wagiwe uriko uramusubirira umwandikira mu rurimi rw'igifaransa papa ujya ni wewe uno musi Francine niyo saba yari yatuzaniye agashimwe kameze neza kameze fresh n'umwigeme n'umurundi kazi turabarundi papa sinakubonye kuvuga cy'indege ariko narabonye ba Bifesh ndabona ba Mukombozi ariko Lolilo Simba ntare siho yarari Yes bakunzi ba Star TV 257 uno musi turi kumwe murazi ko dukorana ibintu munezero na cyane cyane mu kubazana amakuru ameze neza oyo umusi twaje kuraba muzizi wagiwe Lolilo Simba ntare niwe twaje kuraba hano kuri RFM radio iririmba nayo sindi ni RFM umusi twaje kumura cameraman 2020 Mnyama huyu muzizi wagiwe unamwona anapendeza araberewe unaona iko fresh papa uko poa na kuona papa unapendeza unaenda kusali mzee sasa sana leo unajua ni Ijumaa mimi hata tufai kipindi kwanza tufike tunaenda kusali mara moja papa vipindi vyako umejua kama niko wapi mimi nasikia mimi nafuatilia radio kwanza papa niache twende hapa cameraman twende hapa okay abakunzi ba Star TV bari bavuze ati genda ndondere Lolilo muzizi wagiwe uno musorana ko turi kumwe na Imperial TV kugira ibintu bigende neza cyane gose papa umeze neza yego ndashima turamukiriza abakunzi ba Star TV n'abakunzi ba okay ndaramukije abakunzi ba Star TV umeze neza papa abakunzi ba Simba Gang for Life ntare kabisa uko biri kose reka turi kumwe na Simba ntare nimba ari ntare rushatsi nimba ari ntare rugamba cyambara Burundi rugamba y'Uburundi yego uko biri kose no musi novuga yuko ni the first time duhuye ku ndirimbo heruka kuduha imeze neza na cyane cyane tugende gatoyi ni video imeze neza papa karangangania imeze bien imeze cool kabisa kwa video bro hari je vyakera twaba tubikora paka hivi mani akiri abangire batumike video za na muntu abafasha amaboko vraiment bakore na muntu yababujije gukora burya muntu ashaka gukora arakora nishinge ngo naka yakoze ukunye wishinze kuraba naka ariko arakora gucyanye na nakimutsa gukora Elizo no musa kanoti ni keshi na cyane cyane tubonye featuring tumaze kubona featuring zine featuring Miss Lika featuring Bifesh on the floor featuring Alikiba featuring ngira na jewe vrai dire fise featuring 19 bisigura yose ayo nama ni noto fise featuring 19 zitarasohoka ni projet nakoze ni strategy shasha nazanye yo gusohora makava hanyuma muzoba mubona video chaque 2 semaines de kuri ndirimbo video chaque 2 semaines chaque 2 semaines ndaba indirimbo shasha ariko baririmbye kenshi baravuga ati uguma usora indirimbo misi yose cyangwa uguma usora indirimbo ku mwanya biratuma abantu batagukurikirana ko mutereza urabanyoteza nyene uza muziki w'abanyoteza ivyo ni vyiwabo nibaza umuziki ninde azi strategy y'umuziki mu Burundi bariho ariko na muntu numwe azi parce que umuziki na strategy ufise nani ufise oya umuziki urawukora ikintu abantu baragikunda n'abantu bakunda ikintu si wowe ba oblige ko bagikunda cange bagikurikirana rero we urakora gusa abandi bakarorera rero ngerageje kuraba imyaka iheze ukora music bisigura yuko ukora music nk'akazi ni imyaka myinshi yaciye na cyane turafise abantu baririmbye baraza gukura mu myaka ariko mu nyuma barabiheba ariko Lizo agumako asigaye ni imyaka 23 tugiye muri 23 no turi muri music amata sumira ngo na Madame Loriana wa Muronse kubera music nico gituma utovi umuziki c'est toute ma vie umuziki ni vyose kuri jewe ni tuko yamaye vyose vraiment wamenyekanyishije hanze wamenyekanyishe mu bantu wamaye ivyo nkunda kandi uracama gushika no musi kubera mbayeho kubera umuziki uko biri kose reka tuvuga ati wete ndisi tubandanye tumushigikirana cyane cyane mu bikorwa vyiwe vya misi yose ama featuring agiye gusohoka mbega featuring ya mbere twiteze mu kwitega nk'abakunzi ba cyangwa abakunzi ba music twitege ya muzobona ya Bifesh izosohoka mu une semaine hasigaye une semaine gusa cyangwa imisi 6 cyangwa 5
ndabashikiriza iyo featuring Ndetse cyane twari bwabone Lolilo asorana indirimbo na Bface ko kuri ino ncuro yasoranye na Bface indirimbo mbega ni iki wabonye kuri Bface cyo tumuvuga ati je nkarizo dutegezwa gukorana na Bface on the floor siwe gusa no macuraranze bose mu Burundi mbere ko nsora izabacuraranze bo hanze parce que nizo ndazifise sabacuranze bo hanze nka Alikiba n'abandi benshi ndashaka kubadondagura ndazifise rero ifoko nkorana kwanza n'abacuranzi bo ngaho iwacu mu Burundi abarundi hanyuma n'abarundi kazi parce que hariho Miserika hariho Bface hariho Visual Love hani benshi ba Double J bande ni nyinshi ariko nikava wari kuri icyarimwe abantu bari kubavuga ati kweri kaduhaye zikava cyari moya ziracari nkeya ejo muzobona iyindi ejo kandi n'iyindi kandi nababwiye ko mfise nuri umucuraranze reka gufyina we sigara kuri Mike ko biri kose reka tuje nivuza ati songi ni indirimbo El Mode no umwigeme w'umukongomani kazi asanzwe atuye mu gihugu ca France nibeshe indirimbo Alikiba ariko gusohora yaratweretse no vuga ati behind ukuntu yateguye indirimbo tumva ijyo rya Lolilo muzizi wajiwe uriko uramusubirira umwandikira mu rurimi rw'igifaransa papa ujya ni wewe uzamubaze Alikiba parce que je sinkunda kuvuga ibintu murondere Alikiba mu bimubaze nibazo babwiye muri Tanzania mbega haje wari kuramubwira asubiremo gute bana wewe murondere Alikiba murondere Alikiba mu mubaze je sino bivuga kuri media genda kuri channel ya Alikiba uraza kubona no mutipe gituma mvuga ko akaze ariko aratwara harira naramwumvirije neza ja kuri Star TV kuri page yanje ya Facebook uraza kuvyumva naragenda dufatanya birumvikana uno musi rero turindira indirimbo Miro abari kumwe na Alikiba Lolilo mbega yizo bifise video na cyane ko tumenyereye indirimbo zawe zisoka ziri kumwe na video izosoka na video ni audio video muzose na ndirimbo nimwe izosoka idafise video muzizi wajiyo ngo baramuroze ntituzi ko bamuroze bivanye nuko akazi kwanza akora baraguhishano hakwa kubura ubuzima ariko biri kose Imana yarakinje papa wibaza yuko baguhoye kiga brad navyo nomenya parce que ibintu vyose ni Imana ibipanga hanyuma narakize ndashima Imana n'inyuma bahaye n'abana banje Ishano bose babiri mugabo Imana yarafashije iracamwo abantu bariko barabikora ndaziko Imana izobahana parce que ibintu bariko barakora si vyiza ariko nibava bibaza abantu ati umuntu ari Ishano niba abantu usanga bakunda gufungura aho babonye agenda pa Mike abari anakula agenda kuri na sivyo kabisa Ishano riza kwishi bashobora kwizana mu muyaga canke bakagusigira ku modoka canke bagafata ku mwana wawe canke bakagira iki umva ni byinshi parce que abana banje baracungwa cyane mugabo ndazi byarashise baronga iryo shano papa nimba atari ibanga kugira umenye ko ufite ishano na cyane ko bigoye utari umuntu w'inzobere byagufashe gute byagenze gute na cyane yuko hari abakunzi bagukurikira ndamaze kubona uri umwe mu baririmbyi bafise abakunzi hanze y'igihugu byagufashe gute wiyumvisemo gute ko ari ishano uba wafuye narababaye mu nda cyane hanyuma narababwa numva ko umucanwa mwinshi mu nda kandi nari meze nabi cyane nabi cyane nararavye ndi kwa muganga parce que bangubise imiti myinshi cyane après avoir yoko nywa iyo miti bampaye ishano nagiye kwa muganga barankubita ama antibiotique menshi cyane gushikaho ndaba mugabo Imana yarafashije ndakira ego pole sana papa uko biri kose ugira umwansi mugabo hari Imana nayo ikikora kabisa Imana nivyo vyose imbere nambaye ikanzu ngiye gusenga tugatuje gusenga ego bavuga ati turamutse raba miziri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uko biri kose cha tuvuga ati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh urumva ko ndabizi ego uko biri kose rero tugende kumushigikira numwe mu baririmbyi no vuga yuko uko akora kose uko igikorwa kiba cyakiriwe n'abantu arafise ukuntu aguma akora aguma tuzanira bishasha n'ivyinshi cyane tore tumaze imisi tutabona Loriane ariko araza gufasha mu makonsera atandukanye ariko umunsi Alikiba aherukino turi kuri Miami Beach hariya ni Loriane yaje kuri stage aratamba yarahejeje amashuri niyo yari yamublose
yarahejeje amashure yahejeje universite sasa mbona uratuimvita kuri memoire ntiharagera watu wakaanza kusema bana Loliane hivi ubu unye ntabona ibintu ni fresh umutamahari arakora ibintu by'amafi c'est normal umuntu turabana n'umugore wanje ndamukunda cyane kandi ndamushimira ku vyose akora kubera mereho mere bien mu vyamfasha mu vyerekeye akazi kanje n'ibindi ego Lolilo numwe mu baririmbyi novuga yuko Lolilo je ndibuka nkiri umwana reka ndabivugire muri interview tuje ku modoka tukira abapeti mwende uko bituganiragarira uko msanii wa kwanza novuga yuko amazi gihe kinini ntashobora kubura déplacement imoto canke imodoka ashobora kugiramwo mega imodoka kuri yo wivuze iki canke moto ni bisanzwe ni Imana ibiguhaye ivyo bintu parce que Imana nitanga vyose ego natangiye gutunga umuduga mfise 15 ans ego rero ubunye ndafise 35 ans c'est normal ni ibintu bisanzwe Imana ishatse kugohira guha utanichorea hapa utanitoka uko biri kose rero tubwirike abafani bawe papa abafanzi banje ndababwiye nimurindire muraba akazi nimumva amajambo y'abantu parce que ari abantu bashaka kuduca intege badutuka ku marezo sociaux ngo na makolabo hari ngo na turashonje n'amafaranga dufise bo bayafise babikore tubabone nabo parce que hariyo abantu bashaka konona umuziki wo mu Burundi mugabo ndazi ko nabwo bashoboye abantu nkabo narahuye nabo cyane man nahuye nabo cyane muri industry y'umuziki muri yo 23 za ndara babonye gushikaho nduha rero nanakimwe bongira abonye bagende kuryama canke bagende muri liste y'abantu bashaka konona akazi kacu parce que ni benshi cyane umurongo ni muremure barindire turu yabo ni benshi cyane kandi banavuze ati umuziki w'Uburundi waramanutse ariko abo nanjye sinabashigikiye kuri wewe nkarizo bavuze ati abajije dusango dufise mu gihugu cyacu Burundi no bariko baragira amakopi y'indirimbo z'abandi bamwe bavuga ati na Diamond Platnumz arakora kopi abaririmbyi bose barakora kopi kuri wewe ukivuga ko iki wumvise umuntu avuga ko umuziki wo mu Burundi uri hasi tugira amakopi shaka mbazi ikintu kimwe abo bavuga ivyo bintu bambwire kwanza ninde amaze gukora note yiwe akakora note abandi batarakoresha cange akandika amajambo abandi batarandika cange ama melody abandi batarandika na numwe urumva melody zanyu uririmbye R&B ni R&B hip hop ni hip hop uririmbye afropop ni afropop uririmbye raga uririmbye slow uririmbye anyway ivyo uririmba vyose umenye ko hariho abandi babiririmbye kera rero bose ni copy na muntu numwe atakora copy tuvugere ku muziki wacu uhagaze gute uko bibona nko muri umuziki wo mu Burundi meze bien cyane kandi abacuranzi bo mu Burundi bariko barakora rero ari umuntu akora copy zirarutana mvuze ama style nkuko nabibabwiye ama style najya nyene na style hinduka canga amanote muririmbirako nizijya nyene note na note zihinduka ngo wakoze ngo note yawe itabaho nibibaho rero icyo novuga ko abarundi barakora abantu badashaka ko abarundi bakora bareke kuvuga amajambo y'ubujinga bareka abashaka gukora bikorera ego lizo manizo foshizo ntare rushasi cambara Burundi aka nandi mazina menshi musanzwe muzi canke mu mwita uno musi Francine niyo saba yari yatuzaniye agashimwe kameze neza kameze fresh n'umwigeme n'umurundi kazi turabarundi papa sinakubonye kuvuga c'indega ariko narabonye ba Bifresh ndabona ba Mukombozi ariko Lolilo Simba ntare siho yarari mbega aho wakakiriye gute kaya gashimwe umwigeme cyangwa uko yakiriwe wavyakiriye gute na cyane yuko byabaye kuri we ejo bikaba kuri we ico mvuga ndashaka ndamubwire ko ivyo yakoze neza cyane yakora igihugu kandi nituzova twibagiye ico yatuzaniye hanyuma abandanya akora ego hanyuma abantu bashaka kumuca intege canke naho ntaje kumwakira ndazi ko ari wabagezi bacu baje kumwakira abandanya akora kuva kera vraiment navuga urya mukobwa vraiment ibintu ariko arakora na mateka mu gihugu abandanya akora turi kumwe urakoze cyane Francine okay Francine big up sana reka nanjye ndagushimire bamwe bavuga ati
ngo menga ngo nongose umukobwa ngo numusore benshi baratanga izo commentaire papa je sinshobora kuvuga ivyo abandi bavuga parce que ico nzi yitwa Francine kandi akaba aserukira voilà ni Francine ngoko nabikubwiye ni Francine kandi akaba aserukira igihugu cacu akaba no muntu wa mbere yiruse kwisi umukobwa wa mbere yiruse kwisi apana mu Burundi kwisi ubu unye abantu bose bazoja kwiruka bazovuga ati shaka kurusha ujya mu Burundi kazi voilà urumva rero namateka mu Burundi rero bareka ayo majambo bareke kudutukira umustar wacu uvyakiriye gute ukuntu yakiriwe na cyane cyane tuvuga ati no muri music ko bizogera umunsi umwe rero agenda azane trophy Afrobeat Afro Award ikaza mu Burundi zanyura Rizo novuga ko ico novuga ko nkuko ndiko ndabivuga buri munsi ndiko ndakubwira ko yakoze neza yagize ikintu gikomeye tutazofatwa ibagiye abarundi kandi akuntu bamwakiriye vraiment nk'umwamikazi kandi ndaryohewe cyane ndasubiye kubivuga bamwakiriye nk'umwamikazi baturekere umustari wacu baturekere umwigeme wacu arashoboye kabisa kandi yubahwe uko biri kose twayaze byinshi turi kumwe na Lolilo muramubona abakunzi ba Star TV 257 cyangwa abakunzi ba Imperial TV murabona ko ari ibintu bimeze fresh tumushyigikire rero Rizo abandanye gutera imbere na cyane cyane uno munsi niwe ejo hari urundi gwaruka ruzoza rumusubirira papa uriko urakora byinshi kandi utera imbere bonne chance murakoze madame hari murakoze cyane ariko ari ikindi kibazo ngira ndakubaze turafise ukuntu usanga nkamwe bwa barije ndimwe mumwe kubikora Lolilo kujya kuntu usanga ugasanga n'umuririmbyi arabuze nk'umuvyeyi ugasanga abaririmbyi bagenzi ntibigeze bahashika kuko ndi bukarafwa pase Mr Joker yarabuze umuvyeyi wiwe ariko yarababaye kuko ntabaririmbyi bagiye kumushigikira bagenzi wiwe yavuze ati narasoye ndakese ndirimbo imeze neza ariko sinaronse abantu baza kunshigikira nk'abaririmbyi nkanje habuze iki kugira abaririmbyi habe ikintu bita cohesion nyene dukundane tube hamwe ico iyo question baza abandi parce que iyo question vraiment simbona ukuntu no ivuga parce que namaze kubivuga kenshi cyane buri muntu afise ukuntu abayeho umutima wiwe nk'umurijende urafise ijambo ico novuga ko umuntu wabuze umuntu atari umustar nawe yoba umuntu asanzwe gusa utegeza kugenda kumuraba ubimenye utegeza kugenda nyene ukamwereka gwa rukundo ukamwereka ko nawe ubabaye kuko abababaye c'est vrai ego rero Mr Joker pole sana twe nabwo twabimenye iyo nabimenya nari gushika ndashika ahantu henshi mu bantu benshi n'abantu basanze ndagenda yo guhamba rero pole sana ico igikuru ni kumusengera gusa tukamusengera mama wacu Imana mwakire neza yego brother reka ndagushimire kubona waduhaye kano kanyu katuyagisha kuko sivyorosha nakunda gutega siviriza ati bana autoki hapa mimi niko nasikiliza radio nikasema hapa nashuka rize ko ku radio yego vraiment ndaryohewe cyane kubona mwashize ngaha hanyuma nkabandyohewe kandi kubona Imperial hamwe na Star tukoze runani TV mwashize mwese hamwe mukaza ngaha vraiment murakoze cyane murakoze Imana ibahe umugisha ubandanye mukorera igihugu muteze umuziki mu Burundi imbere Imana igwezagire brother nipe chance bashi micro ndayikugabiye okay bakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane gose mubandanye kudushigikira nimba ushigikiye jewe shigikira ntarizo ije ndirimbo yashize kugenda uyirabe kama kona mega ufise mega ja kuraba indirimbo dushigikira biwacu siko none muze no kuri Star TV 257 mushigikire dushigikira ivyiwacu kama kona mega vraiment ugasanga uri kurirabira igihindi kaba indirimbo zo mu Burundi urabe filme zimeze neza indirimbo zimeze fresh big up sana Imana bahezagire Imana bamezagire cyane muri gwa rukundo nyene zakwama ndabashigikira